ari kumwe n'umutambukanyi wiwe umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yarifadikanije n'abakristo bo mw'Ishengero rya Méthodiste Unie paruwasi muri komine Mpinga Kayove yo mu ntara ya Rutanan mu masengesho guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika kw'igenekerezo ry'icenda ndamukiza. Ahejeje kwipfuriza Pasika nziza Ishengero anabashimira ku bikorwa bitandukanye bamaze kurangura, umukuru w'Inama Nkenguzamateka yaciye abasangiza ubutumwa bwiza aho yashimikiye ku majambo ari muri Luka igigabane ca 24 kuva ku karongo ka mbere gushika ku k'10 nab'Ikorosayi ikigabane ca kabiri kuva ku karongo ka 13 gushika ku ka 15. Mu nsiguro yashikirije yabasavye kugwiza urukundo, kubabaja bo kugororoka no kubaho batinezereza ariko banezereza umwami yabapfiriye. Nyeniteka Umukuru w'Inama Nkenguzamateka ari nawe asanzwe aserukira imbere y'amategeko mu Burundi iryo shengero yarabemereye intererano kw'izina ry'ubuserukizi bw'Ishengero amafaranga yo kugura ibisakazo vy'inyubako iriko irubakwa y'urushengero. Akaba yaraterereye kandi no ku yindi nyubako y'ishure ry'ubuvuzi ririko rirubakwa n'ubwo rushengero.